Manishimwe Yesu ahimbazwe. Dushima Imana kuri paruwasi ya Augustin. Sinzi yuko ageze ku ishengero ringana gutya. Imana imuhezagire. Amen. Turashima Imana no ku ntahe ya mushiki wacu hariya. Nayumvisemo amajambo akomeye kandi nafashijwe. Sinzi ijambo mwumvise yahereje ko yavuze ngo wewe urindiriye. Kaya kantu nakanditse umutima n'ikaramu itukura. Kuko reka mabwire igituma ukutarindira bikwega ibibazo. Intambara ya Isirayeli n'ababarabu yandurutse kutarindira. Imana ishimwe. Kuko Sara yabwiye Aburahamu uti ibi bintu Imana yavuze ntanguye kugira amakenga, reka twicire inzira. Iyo twiciriye inzira Imana iratureka tugakomereka, igafata riske yo kugarura kutuvura. Ariko reka mbabwire, iyo twiciriye inzira ntishobora kwemera kwivira mwuko. Iratureka tugakomereka, igafata riske yo kuza kuvura igikomere. Yatubwiye ko yaciye akomereka. Kuko yaraciye muri rakurusi, yaraciye mu canzo. Mu canzo kabara kajyango gatoya katangana n'umuryango munini, hari igihe ugacamo utagakwigwamwo, hama ugaherayo kubera wagiye uri munini akari gatoya, ukavayo wakomeretse kuko utaciye aho wagomba guca. Ariko Patrick we pole sana abamaze iminsi bari mu canzo, ibyo bikomere Imana izobivura. Muri Yesaya niko yavuze ngo nzobavura ibikomere byanyu. Muri ibyo harimo abaciye mu canzo, Imana ifata riske yo kuvura imvune y'icanzo hako uhera mu canzo. Naco biyitwaye kuba ufise igikomere wakuye mu canzo. Ikishishikaje nuko utoguma mu canzo, wofuma ubana nayo ufise igikomere. Ko yavuze ngo twofuma tuja mu ijuru dufise ijisho rimwe kandi yaturemanya abiri hako. Yavuze ijambo, yavuze rimwe ndaryumva kabiri. Yavuze ngo wowe urindiriye. Sara abwira Aburahamu ati nta kundi, urabona muri iyi myaka tugezemo nawe nta byisigira byo kubona umwana ca mu canzo. Hacavuka Ishimayeli. Kandi reka mbabwire ikintu kimwe, igihe cyose isezerano rigire rize habanza kuza kopi y'isezerano. Reka nabisubiremo uvyumve. Igihe cyose Imana igira yishure, Satani yamazana icitiranwa c'Imana igira ikora. Afise ihangiro rimwe gusa kugira ngo uhushe isezerano. Kuko Ishimayeli avutse, Isaka yaciye abaho. Kandi Imana igeze ku isezerano irahumiriza. Isaka amaze kuvuka yabwiye, amaze kubaho yabwiye nuze nyina wa Ishimayeli, ibwira Aburahamu ati icyo navuze kirashitse, icitayemo n'iki kibisi. Mu bisanzwe Imana hari igihe igira ibigumbaguma n'ibishobisho, hari n'igihe bidesactiva mu gihe hageze inyungu zayo. Ariko mabwire abavyeyi mufite abana muri hano, biroroshe kwangaza umwana wawe. Erega Ishimayeli yari umwana yavyawe na Aburahamu. Sumuzanano, suwavutse inyuma y'urugo, suwavutse hepfo y'urugo, yavutse kwa Aburahamu. Ariko naho yavutse kwa Aburahamu, si w'Imana yari yavuze, ntabwo yari isezerano. Cyo gituma mu bantu benshi mubona barushe,
hari abantu baruhiye mu vy'Imana itavuze ariko bo biciriye inzira. Igihe cyose uzokwicira inzira hamara igikomere mugendana hasigara gusa yuko kiba formalize. Bani guhezagire mama. Eka mbabwire kwinjira mu masezerano hari amashiga 3 ateka iyo nkono. Nukwizera, nukwatura, nukwitega. Ya tugire guke. Umva ayo mashiga 2 nateka ni 3: ukwizera, ukwatura, ukwitega. Na mashiga ateka inkono bita amasezerano. Yaratuye ngo kuvanda kumenya sinifuza kubana n'ute, sinifuza kuja mwijuru ngo nzobane n'utari keraja mwijuru. Acara vyatura, acara vyizera, ariko hari igihe duca mu bihuhusi bigahungabanya kwa kwizera, ukavuga terega kumwe Sara yavuga ati aba imyaka yagiye. Ugatangura kugira amakenga. Ukwitegasha asubiye amaze gukomereka yavuze ngo acaragaruka, kandi ngo yagarutse haleluya, ngo yaciye agaruka acahura n'uriya muntu mwabonye. Garuka muhure n'uw'Imana yavuze. garuka yora kurusi akayira gato kareke nigashika. Garuka. Harakandi kajambo yavuze sinzi nagenda ari tunagenda andika mu mutima. Harakandi yavuze ngo Imana ikirazirambwira ngo nakubwira ntuzomwankire. Yesu ashitse kwa Lazaro aravuga ngo icyo ababwira cyose mu bukwe bw'Ikana. Mariya arabwira abari muri ubwo bukwe atumviriza naho mu muco w'Abayuda atarakwiza imyaka yo gukoreshwa ibitangaza no guhagarara imbere y'abantu, icyo ababwira cyose mu gikore. Kandi urumva yuko umutware wiwe igihe wayagura warizeye, igihe wajya gukoresha impeta burya mu kuzipima bapima kuri uyo kuko niyajiga munsi yazambara ujyo yajutara. Papa uyo umunsi upima kujya kuntu babandi bazigurisha barafise amamezure, babwira ngo muzane muri babiri kuko mushobora kuba mugire mwubakane mbwa mutanganya ibiro nk'iwanje niya madame. Yani murabibona impamvu z'akazi ayingabiye no kuramwo zibiri, yani ko bimeze. Ariko sha nafashijwe, uri umugabo wo kwizera, uzi gupima igarama ukazipima mu mwuka, kandi wayimwambika ugasanga ni muroka. Igitangaza ni ukwizera hamukatura hamukitega. Ariko buno munsi ikibazo bagira babuze ukwihangana, kandi iyo umuntu abuze ukwihangana atora ibitari vyo, maze gutora ibitari vyo akabikomerekeramo, yamara kubikomerekeramo akagaruka kurondera Imana. Dushimira Imana kuri aya materaniro kuko nje kuvuga umwanya muto ko turashaka umwanya gusenga pastor, sivyo Pastor Manuel? Bavuze ko tureha kandi nivyo mugabo turareha, gusa arafise udusantimetero dukeya, sindamenya ko ari kirato kirekire, mugabo uko bigenda kose
cyane ntabwo ari kanini gose ni hamwe nye nimba Imana agira bitandukanya ngo mu gihugu cicimpumyi ufise ijisho rimwe ahinduka umwami uyu turakundana arabizi atarayaje kandi narabyo n'abadamu bagomba kureha no kungana mu gifaransa bagita compensation nugukompasa sha compasa akivyo tubireka ariko turagomba dusigaze umwanya wo gusenga tuvuga muri uyu munsi wa finale dusenga Imana ishimwe kandi ndumva neza mu mutima kw'ijambo ngire some riri complémentaire n'ijya gusoma ntabwo twavuganye ariko nicaye haje numvise ko tuza kuzuzanya ndaza gusoma nabaze gusenga navyumvise ku munsi wa mbere ari wo gatanu twavuganye ijambo rivuga ngo ugiriwe ubuntu n'Imana mwumvinge ni inkono itetse biratondekanye harimo ibiharage n'ubwishaza n'ibiraya birafise ukuntu ijambo umumarayika yabwiye Mariya amubwira ngo ugiriwe ubuntu n'Imana muri iryo joro nyene kuko harimwo abavuga butumwa babiri umuvuga butumwa wa mbere avuze ngo ni gihe cyo kugendererwamo n'Imana ofeti ugiriwe ubuntu aba kugendererwa nanje nje nyuma yiwe twasangiye ijambo rivuga ngo igihe cyo kwemererwamo n'Imana harimo kugirirwa ubuntu harimo kugendererwa harimo n'ukwemerwa ariko ivyo bintu birakomeye ari umuntu yavyumvise abatashoboye kuza mu none uyu mugoroba tugarutse kubera twagira ubuntu kuva umunsi wa mbere tugendererwa n'Imana uyo munsi twemerwa n'Imana uyo munsi ivyo bintu bitatu ko bihari hasigaye gusarura nakindi tugira duterera urusenga ndabwira wewe waje ngo n'umugoroba wo guterera urusenga kandi si uja kwirongora Yesu agira atwereka aho turuterera tugira duterera urusenga soma hahandi Patri naho nakubwiye nibaza aho baterera urusenga urahazi Luka igice cya 5 umurongo wa 1 ako Patrick sha uzonye butsinda ndakugurira ikafe haleluya nuko ishengero ririkorera mu banda yumva ijambo ry'Imana yarahagaze ku musenyi yarahagaze ku musenyi Genezareti abona amato abiri aziritswe ku nkombe ugende buhoro Patri yabonye amato abiri ameze gute aziritse ku nkombe z'amato yari kararoba n'amato yari aziritse ushobora kuba waje hano ubwato bwawe buziritse kandi umviriza nta nubwo buzirikiye mu kiyaga wararindiriye nka mashere hariya urabudeprasa ubu waravuga ati nta mpamvu ko buguma mu mazi abandi baroba ndaba reka ndabushire ku nkombe hajya mu masezerano uko duteba niko twegera inkombe haleluya ngo hari amato abiri yaraziritse ku nkombe ego Patrick ariko abarovyi bari bayavuyemo sukuvuga ngo bari banicaye ngo basubire kuroba bari bayavuyemo kandi reka nkubwiye sinzi imisi umaze wavuye mu bwato sinzi n'imisi umaze muri bintu byo muri furage uri kuramesura ati waje umuntu ariko aramesura isenga ni ikimenyetso kivuga ngo nta byizigiro byo kuroba bihari soma Patrick atambukira mu bwato bumwe atambukira muri ya mato abiri ntabwo yatambukiye muri yose yatambukiye mu bwato bumwe bwa Simoni
muri ya mato masore hariya yari arimo mu ishengero asengeramwo, muri ba bakobwa bari barindiriye muri cya gikorane cya 2018 cyari cyajemo Pasiteri Dieudonné akavuga ngo wewe wa muntu umaze iminsi urindiriye ya majambo yatubwiye, burya si wenyine yari arindiriye, mu ishengero hari benshi bari barindiriye, ariko mu materaniro muri ba bandi bari barindiriye atambukira mu bwato bwiwe. Nawe uyu mugoroba ugira isengesho rivuga ngo icyo mugatambukira mu bwato bwanje, uyibwire ngo utambukira iryo jambo ndaricakiye n'iryanje. Amen. Kandi ryaciye rimukorera Shadraka araza, kuko urumva na Shadraka yararushe, ariko we kugenda muri bijuteri wijanye wenyene, kandi ibyo tumenyereye bapima babiri. Revera bireke bindekere niburiya yararushe Shadirije hoho naracumukuye. Erega ari ukuruha no gucumukura. Warangowe naracumukuye papa, naracumukuye. Abuna musa batora kuri bata no kuri Facebook, waranduhije, ariko ikigabo gifise ikigore cyacu. Patiri nubizi se sinabikubwiye ingene byagenze, ariko tugirire gutya. Ndakubwira ngo naho urushe, ndakubwira ngo naho watamye, ikigabo gifise ikigore cyacu. Soba Patiri mpamagara Pasiteri aze nawe yinjiriremo kazi. Aramusaba ngo abwigizeyo buve ku ngombe gatoya. Umviriza wowe uri muri amateraniro, Kristo aragusavye ngo ubwigizeyo. Aho hantu uri kurakora nta network ihari, aho hantu nta fizofata, aho hantu harimo kwiganyira no kwihebura, nta fizohafata. Yesu avuze ngo ubwigizeyo gatoya. Arabizi ngaho niyo guhamagara ngo wumve, arazi ngaho nibo byemera, ariko rikera gusaba ngo kugira ngo bikunde bwigizeyo gatoya, bwigizeyo gatoya. Uyo mupfakazi abwira Eliya ngo ariko waje kwibutsa Imana ngo inyicira umwana kandi narakugiriye neza, umwana yaraheje gucikana. Eliya iyo yihenda agasengera ujya mwana muri ijya nzu yo hasi,
ujya mwana ntiyari kuzuka ngo yamuduganye mu nzu yo hejuru, kuko mu nzu yo hasi nta fi hari gufata, kuko hari amaze kuba kwidodomba. Ngo aramusaba bwigitse yakatawe. Eliya aduze hejuru ahamagara Imana, yaduganye ikiziga amanuka n'umwana akomeye, kuko yagize ubwenge, ntiyigeze aguma mu kibanza umwana yapfiriyemo n'ikibanza mama we yidodombeyemo, kuko iyo hamaze kuza kwidodomba amasezerano hatakaza rezo, hatakaza network. Aho hantu nuhamagara Imana ngo ize, arubwira ngo igizayo gatoya, adugana wa mwana hejuru, amusengera umwana arakira, ngo amuhereza mama wiwe. Kandi ajya ahantu abantu bavuga ngo Eliya amumukura mu Elisa amumukura mu gikirizo. Bisigurike ujya mu mama nta nubwo yari yiteguye kumuhereza. Elisa yakoresheje forcing, aramubwira ngo naho yapfuye mumpereza, ngo yamukuye mu gikirizo. Hari ibitangaza twinjiramo Imana yamaze kubona ko atakwizera, ikaba oblige kugira forcing, ngo amumukura mu gikirizo. Rijya jambo ravuga ngo Yesu amubwira ngo egeza. Ego Patri aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abariya Simoni igira mu idamba. Umva aho naha kabiri, ubwa mbere yegejeyo, ubwa kabiri agiye mu idamba, aramubwira ngo igira mu idamba. Muterere insenga zanyu. Ntabwo tuja guterera ahariho hose, terera mu idamba, kubera ahantu maze umunsi uterera haguciye intege ntaco wigeze uronka. Uyu mugoroba tugomba kugira mu idamba. Simoni aramwishura ati erega mwigisha twakesheje ijoro ryose, twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Ntabwo ibyo dugira dusengere ari amasengesho tutahora dusenga, tugire dusenge kubw'ijambo ryayo. Twagiriwe ubuntu, turi mu gihe cy'ugendererwa n'Imana, turi mu gihe cy'ukwemerwa n'Imana, hageze ko duterera. N'ikindi kintu gisigaye tugomba guterera, aramubwira ngo kubw'ijambo ryawe. Reka mbabwire igituma hari ibintu bitugora. Niko Yesu kenshi atubwira kuroba ku murango, kandi amateka y'uburovyi ari mu ijoro. Hari umuntu anyumvise igituma iyo dushizemo logique ivy'Imana bidakunda. Petero yabwiwe kuroba ku murango yabuze ifi mu ijoro. Bisigurike yari kabwira Yesu ati ifi nabuze mu mwanya wo kuroba, urambwira ko ndazironka mu mwanya atari wo kuroba. Umva, iyo Yesu yaje ntibigira umwanya, bigira kumvira. Iyo Yesu ahari ntibisaba les conditions climatiques, bisaba les conditions de la foi. Iyo Yesu ahari ntibisaba ko barinda guterana, bisaba ko yo yateranye. Iyo Yesu ahari ntibisaba yuko barinda kugushoboza, bisaba ko yamaze kuvyemera. Iyo Yesu yavuze ntibisaba ko baguherekeza ngo bakuvugire kwa deje, bisaba kwiguherekeza. Iyo Yesu yavuze ntibisaba. Kuwa gatanu twaravuganye ngo Imana yavuze, ikintu ca mbere kigira ingorane n'amategeko y'isi, abanza gukugwaho. None amategeko y'isi Shadirike hariya anya metero zarujya rutokere zikuye he? Ariko kuko yari yavuze, yapimye metero zingana n'urutoki, atari kumwe n'urutoki. Ntibyasaba ko ajana n'umugore kumupimisha intoki, byasaba ko Shadirike ajana na Yesu gupimisha intoki.
kuko Yesu ni mujana azimezire zugiye gupfa. Yesu ni mujana nta droit arerere irimo, nta kwihenda kubamwo. Uyu mudamu asigara muhira, ariko Yesu akajana nawe kandi ajanye urutoki rwiwe. Hari umuntu anyubize? Patri soma. Babigize barovye ifi nyinshi cyane. Barovye ifi nyinshi cyane. Insenga zabo zigomba gucika. Insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo, bahamagara abagenzi babo ngo baze babafashe. Mugire mumbwire yuko umugisha w'uru rugo atabantu ariko bararufungurako. Igituma Imana itwishura si twebwe ibigomba kwishura, ibigomba kwishura bari notre environnement. Mu mugambi w'Imana ntihezagira Patrick irondera Patrick, ihezagira Patrick irondera Patrick irondera na Auguste. Nico gituma je mporambwira abantu bapanze bariko barasaba Imana ngo ibakure mu mpangano ibaha inzu zabo. Urazi ngene bizogenda imbere y'ukuyisaba inzu banzu yemere ko harimo icumba cayo, kuko nizoguha inzu izokwiha inzu. Reka mbabwire iki kintu, isengesho ryose ritarimwo inyungu y'Imana ntiryanka iraririndiriza gushika ugize prise de conscience ko igira kuravuga itarimwo. Ndagisubiyemo, uri kusaba ngo yuzuze stock, witeguye kugaburira abangahe? Kuko hari umuntu ari cendajuru ikasaba injya ikwishuye azoba yishuwe, kandi mu kukwishurwa niraba wowe uri ngaha iri kiraba uri cendajuru kuni ari muri vulnerability, ugomba kwikwambika garde-robe yuzuye. Uzokwambika bangahe? Kuko hari umuntu ari muri sud ariko agenda gusa abwira Imana ngo ngirira neza, bijya bitenge na zijya costume uri kuraja kuzisonesha, hagomba kubamo ikostime y'Imana. Kuko ngo ku munsi w'iherezo babwira ngo nari shonje nimwangaburiye, nari ndekavantara nimwampaye indaro, nari ifunzwe nimwandavye. Nagenda kubwire ngo n'uyu mugoroba mu isengesho ryawe tugire dusenge mu mwanya, shiramwe inyungu z'Imana. Soma Patri. Baraza buzuza amato yabo yombi agomba kudobera. Ariko Simoni Petero abibonye yakubita imbere y'amavi ya Yesu ati bahundi mugenzi, kuko ndomunyabyaha, kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana na bene Zebedayo nabo aratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati ntaco utinya, uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana moto yawo ku ngombe, basiga byose baramukurikira. Amen. Pastor tambuka Manuel ingo, niba nishe n'urutonde birabira ingo pastor ingo. Egeza ubwato aho Imana yavuze kubwegereza. Tumbereza urusenga mu idamba. Afite Imana yavuze avec précision. Sahari hose uterera mu idamba. Kandi imbere yo guterera isezeranire yuko hari abandi barovyi autour de toi bazoshimira Imana kubera ubwato bwawe bwarovye. Igikurikira, Imana ntigomba ko murangiriza kuroba gusa ifi, iragomba nuko izokurika kuroba abantu. Uyu mugoroba sinzi igihe umaze ubwato buziritse, uyu mugoroba sinzi igihe umaze wogeje amasenga, uyu mugoroba sinzi igihe umaze uroba mu gihe cyo kuroba mugabo ukabura ifi abandi bazirose.
uyu mugoroba sinzi aho ugeze mu gucika intege no kwihebura. Umva yavuze ngo terera mu idamba. Petero aramubwira ngo twakesheje ijoro ryose twatamye ntitwarose na rumwe. Ariko Petero igituma yarovye suko ikibazo cyari kiri mu mazi, ikibazo ni cyari ifi, ikibazo ni cyari kisenga, ikibazo cyaracahagomba guterera. Petero ni yarovye mu kindi kiyaga. Petero yarovye muri cya kiyaga yaburiramo mu ijoro. Petero ni yahinduye ubwato. Petero yakoresheje bwa bwato bwabura mu ijoro. Petero ni yatisenga. Petero yatereye za senga zatererwa mu ijoro zikabura icyo zifata. Itandukanirizo ry'uyu mugoroba suko ugiye gusenga utahora usenga, nuko ugiye gusenga avec précision. Ikibazo si urusenga, si ubwato, si ikiyaga. Ikibazo wari ufise nuko wari kuraterera, wari guterera wenyine mutari kumaterana na Yesu. Kuko Yesu akubwira aho uterera, nakubwira kuja kurondeza, uterera hari ifi.